mbere uko kugufasha cyangwa usanga barabi look yawe bakaba n'ukuntu barati ngo tugufashe ti mugabo turazi intambamye mukunda guhura nazo kuba manager bakunda kurondera ngo bagufashe hanini bashira imbere iki sinkunda umuntu afite utuntu tujambo twinshi umuntu agomba gushuha nyene ukuntu shushwa ni umuntu aza aciye bugufi uretse n'ivyo muri ivyo n'ubuzima busanzwe uhoraho mananye n'ingabo mana y'ubuntu ngwino umpishe mu bwihisho bwawe kuko abisi bo bamagurukiye nkamikindemesha ni kimwe ivyo byose wewe mana urabirengeye makuguma mu isezerano ryawe umekubiringira muri makini byo byoroshe nibaza ko ntobivuga jangaruye kuri cya kiganiro cyo ari ibyo yavuze mu uyu munsi abantu babivuga batakubona naho bifuza kubivuga ubabona ndazi ko hari intaho usanzwe ufise nari mbayeho neza ariko ivyerekeye uburimvyi bwanje vyaranyogwanya ukuntu nyene ntivyari bifashe uburyo bwari bukeyi abanshigikira ubufasha muri make inguvu zari nkeyi ariko jewe ico nzi nuko hano turi muri famille kuba Mr. Lina Lolo turi kumwe ubwa mbere bwo Lolo bamuzika ko ari umustar twakuze tubona twumva je kuba ndi kumwe na Lolo n'agaciro kuri jewe uzokicamwe twangiye muri concert simba nta vyamba ngiye gukorayo nimba ngiye kubashigikira twanogenda n'umutima mwiza vra hanyuma ko gumwanya ukaririmba nkora nzorimba izindimbo ziwanje barimba iziwabo yes nkuko vyama murabizi ko twama tubazanira bishasha yani ndarimvye ngo ni bishasha umuntu araho mugabo reka ngire gutya jengire gutya nongere na avance nongere ntera imbere niyakirire uno mwigeme mwiza cyane bona ko yiteye aka make up kandi kafashe asanzwe ari inzobe mugace yitera nakantu karuje nyene kumenu nabuze aho iminwe ica naho ntuze visage yes Niyo TV nyita Edison ndayahoze ongera umwite Arkeni ari kuri kamera za Niyo TV no ariko aradufasha kugira ngo uyu mwana aze kuza key ameze neza na cyane nkuko avyifuza kandi nkuko abariko baradukurikira abavyifuza hanyuma nongere nshimire cyane abaguma batwandikira batubwira yuko ivyo tubashikiriza biba bimeze neza abari mu bihugu bibanyi abari mu bihugu vya kure abo bose badutente uko bukeye uko bwije rikangire gutya ndabashimire kano kanya ndi kumwe n'umukozi w'Imana niko mava mvuga umukozi w'Imana mu gukina comedy n'umukozi w'Imana mu kuririmba ariko akongera kanaba no muri under management ya JC Production ubona ko duheruka gukora ikiganiro kubanditse n'abamenyesha makuru yaratubwiye vyinshi agiye gukorera na cyane abakunzi biwe nawe sunde ni Alice Niyo kandi baramaze no kuduhereza indirimbo imeze neza indirimbo iryoshe indirimbo yise impamvu ariko imbere yaho jewe nshaka yakire abariko baradukurikira n'indirimbo yise tulia moyo wangu tulia moyo wangu tulia moyo wangu tulia kusondeka nivyo vyiwawe kandi niko wamyongira kuva na kera Alice umeze neza meze neza urakomeye ego kuziye nikamuriko ndabona kutagase kandi uraberewe cyane nakoze n'amaraberewe jemberewe vyahe ko niyambariye kwa kundi nyene style neglige niko no bivuga naco waberewe nuko Alice Niyo tangura uramutsa abariko baradukurikira hariya kuri Niyo TV ni bomeze neza antwanizera ko bameze neza uri hose ugumukira comedy shaka rero utangure gucangamuka murare nyinshi kwa kuni ngenda kumenyereye ndabona umengo urakanye ndabona umengo ntakayi waronse mu gatondo ariko turashaka rero dukora ikiganiro n'abariko baraturaba bazi guca banza batereka amacupa hasi bongere abanze bahagarike gufungura kugira ngo ibintu bigende neza Alice Niyo na cyane ko bariko baradukurikira hajya asanzwe ninde Alice Niyo ndumuririmbyi ndirimba indirimbo zihimbaza Imana nkabandi n'umukinyi wa comedy na filme ndetse nakazi kanje Ndumva ko bayikanije ubuzi bubiri gukina comedy ongera ukaririmba n'indirimbo z'Imana comedy ukina comedy zo guhamagarira abana bari yakwihana canke nizo gutuma abantu batwengana cyane abarirwanya ama stress gutwenga kubigisha
n'ubuzima tuba turimo dushira ku mugaragaro tukigira abo tutari kugira ngo dutange message mu buzima busanzwe tubayemo mu bwa buri munsi. Ariko ivyo byose kugira ngo bishike ko urafise ubuzima waciyemwo challenge wagiye urahura nazo mu kugira ngo rinde winjira na cyane cyane muri game cyangwa rinde winjira muri comedian waciye mu buzima buwe kugira ngo abatakuzi bakumenye gusomba. Ubuzima naciyemo cyane ubwo buririmbyi nibaza ko aribwo wabujemwo gute vyagenze gute watanguriye he abavyeyi bararirimba mukuru wawe yararirimba petit sœur yararirimba ninde yatumye uhaguruka? Kuva kuri papa na mama bararirimba makuru banje n'abaririmbyi bon natanga kuririmba ndi umwana muto cyane muri église ndi ma groupe muri chorale nari ndimwo novuga ko nibwo buzima numva nyene ngomba kubamo. Nago ngivyo mu Sunday school hanyuma urakomeje canka akazi karakomeje neza na neza indirimbo ya mbere watanguye kusohora canke kwinjira muri studio yari ayavuga uhoraho. Uhoraho mana nyene ingabo mana y'ubuntu ngwino umpishe mu bwihisho bwawe kuko abisi bo bamagurukiye nkamikindemesha ni kimwe ivyo byose wewe mana urabirengeye makuguma mu isezerano ryawe umekubiringira. Indirimbo wayanditse mu bihe bimeze gute? Yari naye yanje ni bihe nari ndimo muri ico gihe bariko baradukana ibyo bifuza kumenya. Nari mu bihe bikomeye kuri jewe ndavuga ati reka nandike indirimbo kandi sinanditse je nyene uwo twe dusanga ivyo bihe yaragiye muri chambre nja muri salon twandika indirimbo gusa ninje muri chambre sanga vyamunaniye kubera ko ataramenyere kwandika indirimbo ndamufasha. Uramufasha uvuze ko ari mu bihe nufata ko ahanini wari kurambaza Imana kugira ngo ize ikube hafi ariko bariko baradukurikira barifuza kumenya kwinjira mu iyo mizi kuko turashaka kuza kwinjira kugeraho warinze winjira muri management. Byari bihe byo kubura amafaranga gusohora indirimbo, byari bihe byo kwankwa n'abasore, byari bihe nyabaki kugira ngo abariko barakurikira kino kiganiro bahakure message ndetse ndazi ko intaye nanjye niza kubafasha. Bari abantu nyene bari bamagurukiye biravyumva ivyo naririmbye ngabo tubari oya n'ubuzima byari byerekeye ubuzima bw'wanje nibaza ko ntoce ndabishaka kumugaragara kakanya kugira ngo nidusohora indirimbo nuko bari bashatse ko tumenyana duke basi muvyumvira muri yo ndirimbo nyene muri makini byari byoroshe nibaza ko ntobivuga jangaruye kuri cyaganiro cyo ari ibyo yavuze mu uyu munsi abantu babivuga batakubona naho bifuza kubivuga ubabona ndazi ko hari intaho usanzwe ufise ijya ntahe nyene turashaka wicishirize ko abariko baradukurikira kuri kamera za Niyo TV kano kanyuri live. Oya ndagutangurira oya nakana tavyuzi nuzi impamvu nanditse ndirimbo bon indirimbo twakoze ko si impamvu yiri yandirimbo twaringiye mu buzima gato bw'amachallenge wagiye uracamwo numva umengo ugitangura kuri mino ndirimbo bisa nkaho umengo irafitaniye isano. Buri ndirimbo yose ifise impamvu yayo nayanditse ego impamvu nayo ni shasha ifise impamvu impamvu yerutse kwikorerwa na je bijya ndirimbo oya navuze igituma nayanditse ego ariko nushaka kutubwira impamvu wayanditse n'ubuzima bw'wanje n'ubuzima bw'iwawe. Okay reka tuce tugarukira ngaho nyene ujye ibyo kwinjira mu buzima bw'abantu rero gose ndabigira vyazi nka kubita inyundo bikanga je cyangwa nyuma ngasubira inyuma. Okay imbere yuko winjira muri JC Production wari usanzwe uririmba wari ubayeho gute wari umeze gute indirimbo wazikora gute? Nari mbayeho neza ariko vyerekeye uburimvyi bwanje vyaranyogwanya ukuntu nyene ntivyari bifashe uburyo bwari bukeyi abanshigikira ubufasha muri make inguvu zari nkeyi bivanye nuko nari je nyene biba bizimvye murabizi ariko naragerageza gufundikanya twanje nyene nkabona ka audio karasoze bon niko nari mbayeho niko wari ubayeho ahandi JC Production canke inomezo ya JC Production mwagiye guhura gute? Manager wanje yaranyandikiye Elise yaramaze imisi akwirikirana kugwa vyanje hari umuhungu yakunda kumfasha ari Nyanzarake ankora amakava kandi aza kumva n'indirimbo yitwa ubushobozi nakoreye kwa Mili amaze kuyumva ngo iramufasha ambwiye ko yamufashije agerageza kubaza amakuru yanje
hamara nyandikira ico gihe yanyandikiye twabura kifu kuri Facebook niyo yanyandikiye arambwira ati ndi nakaranyibwira ndifuza gufasha ariko nta buryo mfise ariko mbonye umutima azananye kunaciye bugufi ndavuga ati antuka uko umeze kose nambe amafaranga yafite yafise umutima uzananye numva ko kabisa ntegezeho kwitaba amandaza turavugana uko muri ico gihe namaze imisi mpura n'abantu benshi bagomba kumfasha ariko nyene ndavye kuntu nkumva nyene atsa gute ntibashira imbere uko kugufasha cyangwa usanga barabi look yawe bakaba n'ukuntu barati ngo tugufashe ti mugabo turazi ntambamye mukunda guhura nazo kuba manager bakunda kurondera ngo bagufasha hanini bashira imbere iki sinkunda umuntu afite utuntu tujambo twinshi umuntu agomba gushuha nyene ukuntu shushwa ni umuntu aza aciye bugufi uretse n'ivyo muri ivyo n'ubuzima busanzwe ya rero ugasanga bagoma no guprofita bivanye n'ukuntu babona ko ata muntu agushigikiye kuri hafi akaca agomba kuvugira icyo yifuza vyose kubera iki abona umenga harimo n'agasuzuguro bisa ati je waho siho ndi icyo nkora utajuri serie ntituri kumwe ni Jesu production kino gihe twafata ko muri ko murakorana ibikorwa bitari bike ariko ramaze kuduhereza indirimbo imwe wise impamvu n'indirimbo asohakanye amasanamu nyuma y'ibindi bikorwa bitandukanye turashaka kutubwire mubanye gute bimeze gute na Jesu production mu gihe gito mu maranye tubanye neza yugwa cyambere twaracishimiye cyagenze neza aho tugeza uko turi byagenze neza kandi vraiment tubanye neza tubona ko ari byinshi byiza badutegurira nibaza ko atakibazo turi byinshi babategurira kino gihe nivyo turamaze kurona indirimbo imwe niki kintu kigupusa cyangwa kigutuma ubavuga neza ukavuga yuko atakintu baburana naco ndaburana kubera ko kiringo baduhaye bon n'indirimbo yasohotse ubwa mbere uko yagenze n'indirimbo igira kabiri igiye gusohoka kurande rwanje nibaza ko hari ahantu bankuye n'ahandi hantu bagomba bangetse ego umaze kunguka iki nawe vya bihuri wenyene je wanyungutse gutise so rukuru nyene kugira umuntu abaronke mu kiganiro mu kama w'ikibonga iyo nyene bitambesheye je warigeze ndondera n'umunsi wari mutafatana JC production umviriza ndabizi neza yo bashe je waranyandikiye urambwira ati Edison uranyishura basi uwo nanyishura ahandi hose nakwishura kubera nyene namaze kwinjira ngaha yapana kuvuga ngo muri JC production bwisha ukuri je nagukurikirana muri comedy uri kumwe na bamutima hama nyene ebana habavye nyene urabizi nyene vyayangaye ukava yuva niho hantu hambere natama bya mwana rafise tala je ndaza ukacibura urufunguruzo rw'umuryango n'ibindi bintu byinshi bitandukanye akujya musi wari wazi bon oya nivyo nena gomvye nyene kwibutsa abantu uko ari oya mutima nawe gabashe akajya kantu vraiment kakuyemo ngo none ubunyene bamaze kwaka oya vraiment bijya hari ubuzima tuko turakina eko hari umutipa ashobora kubwira umudemu nyene tugenda akamutwara ahantu mu igeto bashikayo ugasanga arabuze urufunguzo nko kujya vyagenze ugasanga baratiye umugenzi wawe igeto washikayo ukamubura wahise nyene ufunguzo umaze gusanga rubuze urumva n'ikibazo niyo mpamvu nyene twategeza kuterana amajambo watashi kujya nyene yego cyane hari unasanze ntihari ugaye none bya natashe kujya je nabona bamusaranye nyene vyakomeye nari nziti basi nabona ibitoki hirya narabona amazu tugaye hirya mugabo akiri kwaraduzwa amashanti no naramusenda naramusi wabonye ko narawuzindagenda sikanda mubwiye nabi kubera kurumva yarantesheje umwanya bano wacu ujya gutisha ukundi ukavuga ati we n'ubundi byanse ndazi ko abakobwa kenshi bikunda kubashikira ugasanga aragiye aramushavuje bavuga ati je ntibona ko nshavuje hari niho ni melody hajya nta ni melody so bijya byari bikintu mbabarira bijya byari bikintu bijya nafite nokora ati bijya navyo nukora byari bikino ni Alice Niyo nivyo ariko radutandukaniriza ibihe vya kera ukiri wenyine na bino bihura uri muri nuze muri JC production tubwire nyene iski umunezero w'exprime umunezero wawe uvuga ati cyagihe nagogwa nibi mugabo kino gihe byose byarakemutse abapana uzuravango je naje warandonse kandi je nubundi tigeze ndondera ngo nagogwa n'ivyerekeye icambere cyanci intege cyambabaza cyane kuvyerekeye na promotion uravyibura imvyi bwanje misi ndabukoze imyaka bumaze ntibwari bukwiye kuba uraha bugeze uyu munsi cyerekeye promotion cyarangoye cyane mbese iyo nza ko umuntu acika intege nari kuba nanabiretse ariko kubera ko ari cyo niyemeje
abandi bireke basuje muri reka gospel nanje nkumva umenga niyo mahitamo yanje ikintu cyambere cyambaje cyane cyari cyerekeye promotion ikigira kandi korabo narifuza gukorana n'umuntu ariko bikanga nkabura aho ndabica uyu munsi ifise inkuru nziza ngiye gukora korabo kandi no kuri inyuma y'impamvu je siko bakishanagira kujya bakanya imipaka muri ukwezi kwa gatandatu mu ntango indirimbo irasohoka kandi korabo muzabimenyeshwa mu minsi iri imbere igiye kujya hanze muri uku kwezi nyine kwa gatandatu bya twinjira mu ntango indirimbo irajya hanze kanoti kari karabuze imifuko yari yaratobotse mbwa kino gihe bayishonye muri make ndaneziriwe cyane cyane sinovuga bikubwira aba bashobora kwibaza bati umukozi w'Imana uraririmba kandi uririmba neza ati Alice ko agiye muri JC Production agiye kwahurira na Lolilo hagiye wonde ninde Mr. Lee ni Mr. Lee ni Lolilo bose barimba secure nawe uririmba gospel wenyene iske aho usanzwe usengera ntibagira bati ujya muntu yagiye kwivanga ya nta kibazo uretse abantu nyene kudashaka kubahindura uko bari hari amakomantaye menshi uretse n'ivyo umunsi n'irya munsi tushenge na Lolilo nande baravuze urivanze wicana na Lolilo no kwicarana bon nta n'impamvu kwinda kubasigurira ariko je wiconzi nuko hano turi muri famille kuba Mr. Lee na Lolilo turi kumwe ubwa mbere bwo Lolilo bamuzika ko ari umustar twakuze tubona twumva je kuba ndi kumwe na Lolilo n'agaciro kuri jewe kubera ko tubanye nk'abantu nka famille ngaha ariko buri muntu wese afite inzira yahisemo je mfise amahitamo yanje no muri kuri eglise rero nta nubwo biriwe barambaza ibintu byinshi kubera ko barazi icondi barazi ivyo nkora jewe ego JC Production yategura igiteramo kagishiramwe Lolilo Mr. Lee hama akaba ngombwa yuko nawe nk'usanzwe uri muri team ya JC uzokicamwe ngiye muri concert simba nta vyamba ngiye gukorayo nimba ngiye kubashigikira nogenda n'umutima mwiza vra hanyuma ko gumwanya ukaririmba nkora nzorimba izindimbo ziwanje barimba iziwabo ego ariko uzo buri kuraririmbira hazoba hari biyeri hazoba hari amafege hazoba hari urumogi hazoba hari ibintu byose uzi nyene bya biteramo by'abaniga umwanya uzovyifatamwe gute n'ahantu hashobora kubura amazi kandi kugendayo ivyo vyose kubisangaho si cano bankoze ego buri muntu wese afise icyo yahisemo kandi kuba wonwa icyo ushaka wewe nimba wonwa inzoga nimba ibyo byose uvuze wobikora nta rubanza ndagucira ko sije mu camanza hano kuri iyi si urumva icyo baciza icyo no banahisemo kunwa uwo munsi ivyo uretse ko no binwa nico nofata uwo munsi canke binabaye ngombwa sinyagira icyo mfata ego uwe byumvikana ko kuba kumwe nabo ntacyo bitwaye kandi kujya mu giteramo cy'abaririmba indirimbo zitari izimana ntacyo bitwaye ko hari anshobora gukurayo anshobora kunyaga umuntu nkamuzana kuri Kristo mu gihe yambonye cyangwa mu gihe yumvise message yanje akumva yo kurikira amahitamo yanje ego hawe sengera higari JCC ubwo pasiteri aguhamagara kubazitisha ubuci utangura kuja ku mafishi ya Lolilo dufate bateguye Lolilo bateguye Mr. Lee ndetse n'abandi ba artiste tuzi ivy'abamare ngaha mu Burundi hama Alice akayagira uruhande kuri ya fishi hama nakubwira ati iyi fishi utayivuye ko canke nguve muri bino bintu nukuri turagushira inyuma uzohitamwe iki kiretse yabayemo condition ushaka kuntu mbivuga ati nutakora ibi donc ni deal nutakora ibi nibi ntibikunda ariko nimba tugiye muri concert bokora ivyo bankora ivyo wanje na pastor no mubwira uko nyene ego na pasiteri uwo mubwira uko nyene muri JC Production ndabona bariko barakora kandi biriko bigenda neza wewe ivyo wexija canke ivyo ugira ati ibi bintu hamwe novayo ntabishitse ko ndi muri no management nzoba mpomvye ni nkibi no ivyo numva umenga sinobizana imbere kubera ko nta gahunda yo kubikora ivyo byose ihari mfise mbona nyene kuva ngaha ngira ngo ni nkuko ari nka kandi karetse twaguye bakamperekeza bakambwira ati kabisa huri hari heza twifuje kuja mu rundi ngaruke gato kubijanye n'abamanager bagupropose da cyane kugukoresha Elize yaje gute yaje tandukanye na babandi gute yaje tandukanye nandi kubera ko ari yubashe mu biganiro vyiwe ntiyagomvye guprofita ibi nabiriya uvuga guprofita bise guprofita kwiki vyari bimeze gute nyine tumuri mwambanye mukunda guhura na zumwe bw'abigeme nuko mugomba guca hijuru gira gute Elize yaje gute babandi baza gute nahava mvuga ibintu byinshi bidakenewe akakanya nuko abantu bagomba kumenya nk'abigeme basanzwe baririmba
dukunda guhura n'ibibazo kugira ngo n'uwundi ejo ninjira muri game amenye ukuntu azoca muri nyanzira we waciyemwe erega n'ubutumwa uri kuratanga none atinya gutanga ubutumwa urahagarara neza we urahagarara neza nka Edis je musi nk'akarero no kubwira muri ico gihe nyene Elise ko arandondera nari amaze kumva amakuru ko arandondera haba wundi mutipe nyene arazi umuziki arafise studio ambwira ko ndagenda turahura umunsi wa mbere tumaze guhura turandika byose nyene turuzuza nyene ukuntu kazi tugiye gukora umunsi wa mbere nagiye muri studio umunsi wa mbere ndiko ndaririmba mpagaze nyene kuri microphone ndi muri studio numva tangoye ku nyene kuguba kumanura ipantaro muri studio ndi muri studio umunsi wa mbere kandi uri indirimbo z'Imana ego atangura kudraga pana kundraga ahubwo no nyene umu producteur mwari babiri gusa muri nya studio canke yabikoze kubera yisunze nyene muri babiri hari abandi bari bahari ico novuga cyo umuntu bashira kumubona ubw'inyuma bakakumubona Alice yambaye ipantaro canke Alice yambaye akanzu kameze ukumva umenga ndi ukushaka ntubuzi jewe ico ndi guprofita abantu benshi barabikora muri ubwo buryo kubera ko wumvise ko Alice ta management agira reka ndamubesheshe utu biraza gukunda ariko uwo munsi yo ndirimbo nta nubwo yanatangwe nta nubwo yanageze no hagati naso sindataha ngaho tubwira uko vyakomeje yaraheze nyene yamuciye amazi hanyuma ibisigaye indirimbo hitamo kuyiheba nta mpamvu Izo ntambamye kenshi abigime bakunda guhura aho ni kuri kote y'aba producer murakunda no kutubwira ngo abari ngo n'abamenyesha makuru ngo turabarondera ngo usanga mutatworohereza intambamye nazo wahura nazo ko kenshi no mu kiganiro duheruka gukora ku radio waridogeye aba presenter muri kahise kawe ngaho tubwiye intambamye nazo wahura nazo hari bamwe na bamwe baba bafite izo ngeso gusa nyene bituma twiheba kuko nimwe dushigikira ugasanga mwebwe mugomba imbere ko dukora iki ariko je basi nkura we nturimo kubera je urabizi ashije waraje hama ndakubwiye mviriza fata inzira yihuta urazi ko mama kurindiriye ambikurikira intambamye urahuye nazo wavyifata mu buti kuko utahevye kuririmba sinahevye kubera ko rimwe ndibuka narakoze indirimbo nayikoreye mu Rumonge nayimbayeho ukuntu nyene abantu bamfasha nkoze indirimbo rimwe ijoro rimwe umutipa araranyandikira kubera ukora indirimbo ntihage ahantu harimwe ishika nta biganiro vyawe tubona umengo uko tumwanya arambwira na bintu nanje ndavye kunanira uwo munsi ndiko ndabamenyesha makuru umwe rungikaya nkarungika uwundi tubikora uko ndarira iryo joro ndavye kuniriwe mbabaye ndiko ndondera abantu bamfasha kuri iyo ndirimbo ndambwira ati nta kibazo wowe nimba ariko birakunda nta kibazo haba wundi mutipa ndamubwira ibintu vyambaye ko arambwira ati Alice ntuzokwigere wishushanya canke wiyanduza kubera ngo ugira ushitse wari indirimbo zawe gusa uzishyira kuri YouTube nta kindi kintu uwo munsi nivyo nakoreyeko sinasiye konde muntu numwe nyene igihe c'Imana kigeze uyu munsi ndabizi neza ko mfise ishimwe mutima wanje kubera ko ndabizi neza ko nanje mpaganye n'umujournaliste uwo ari wese atazohigera avuga ngo Alice naryamanye nako yavyifuje yego bapfa kugutora aho bashatse hose baca muri mezo ya JC Production nuko bisanzwe bimeze namateka umuntu ahura n'ibibazo bitandukanye umuntu agira ingorane zitandukanye mugabo nta kiburi herezo kuko ibibazo canke ibigeragezo canke ubuzima ducamwo abana bariya barakwipfuriza inabi kuko abo bose nibaza ko mu kugira ngo bagire ico bakoreye umu artiste hari ico babasaba ha ruhande yaho urumva ko yahaswe kugira n'ibibazo no mu production tutarinze kuvugira ngaha kuri micro za camera za Niyo TV amenyesha makuru bashobora kuba baramugoye canke amaradio canke iki mugabo kino gihe arakubwira ati Imana yarabikoze ndafise aho nkugwa kandi kino gihe ndiko ndakora ibiganiro kubwo Imana yanciye inzira kubwa JC Production hari haho ndiko ndagera nuko umva ko ari ibintu vyiza cyane akapera y'indirimbo y'impamvu nimba mubona ndiko ndatamba nimugire ngo jina nasaze nimba mubona ndiko ndirimba nuko muri je nuzuye ishimwe nimba mubona ndiko ndatamba nimugire ngo jina nasaze nimba mubona ndiko ndirimba nuko muri je nuzuye ishimwe ni vyinshi je novuga ariko numva no biheza icyo nzi cyo ni kimwe nuko nuzuye ishimwe ni vyinshi je novuga ariko numva no biheza icyo nzi cyo ni kimwe
nuko nuzuye ishimwe 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 oh ishimwe 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 haleluya haleluya ano kuntu nkoro jamosotse kwigirisha Alice uririmba neza cyane kandi ijwi ryawe nibaza ko aho wifuje ko rizogera rizohagera ariko handi muri comedian no kuririmba nihe ushira ingufu nyinshi gusoma kuririmba nashiramo ingufu nyinshi cyane kubera ko vyarangora ariko comedy nibaza ko ari ibintu nyene ngenda nkorera hajya na repetition mba nakoze nimba bapanze ku musi dufite tournage ndagenda nakora akazi ndavuga mu vyerekeye ingufu zanje mu burimvyi bwanje zari nkeye niyo mpamvu neko nashira ingufu nyinshi. Birumvikana nuko ni Alice Niyo twifuza ko ibintu vyinshi yatubwiye ati indirimbo muri kwa gatandatu irasohoka nshasha nyuma y'indirimbo impamvu nakoze ni maison ya JC Production tufata ko iri kwiravyifatamwe neza mu kumanaginga Lizo Manizo Lolilo ndetse na Mr Lee hamwe na Alice Niyo natwe tuti tugomba gushigikira abo bantu bose bazoba bariko baraterera mu muziki w'u Burundi kuko basohora uburyo bw'ishimitswe ko nasanga ntibanabwinjije ariko mugabo bagira bati n'ugwaruka rw'igihugu reka tukomeze kwerekana isura nziza hanze y'igihugu kw'abana bacu bashoboye ndumva tuzava tugira party ya kabiri kugira ngo ibintu bigende neza. Alice ikintu wifuza canke ico wifuza ku bakunzi bawe ico wifuza kubwira abariko baragukurikira ndetse n'ivyo bahishiye? Nifuza ko bonshigikira bwa mbere bwo mu vyerekeye mu baririmbyi dukora gospel umenga ntiduhari kandi duhari. Nifuza ko monshigikira ndi umwana wanyu kandi n'ukuri nje neza bivanye naho navuye sinzocika intege mbasezeraniye byinshi byiza indirimbo nziza uko muvyifuza ibiteramo bon no kwitwara neza kubaha Ndukuntu rezimanya ibintu byose ukabikubita nyene mu munota umwe cyangwa 30 secondes kandi byose bikaza bimeze neza. Alice Niyo ndagushimire cyane nizere ko ejo cyangwa hirya yejo bino bishasha kujya nyene wamutugira ukadutera kamo ati ndafise bishasha impamvu yasohotse hamwe ati so nasohoye impamvu none nta gwitwazo nta gacerere ndimwo ateregana Niyo TV naho nyine muri nze mungendera vyojyoha kandi vyogenda neza nitwakumvana ivyo bishasha nizere ko akanya waduhaye n'ubundi usubira kaduhereza cyane noneho cyane pe cyane noneho cyane cyane nuko nshimire cyane abariko baradukurikira nshimire cyane Alice Niyo nshimire cyane JC Production ifashe mu mugongo uno mwigeme ubona ko afise ijwi ryiza cyane kandi ivyo ariko arakora ni muntu mbere kugira ngo arakora imitima y'abarushe abaremerewe haruhande yaho ni no muntu mbere kugira ngo ibendera ry'igihugu cacu rikomeze guhungabana mu kirere biciye mu ndirimbo ziwe zitandukanye zimeze neza ubwo ntihazoshika igihe Alice Niyo tukamwumva yaririmbye indirimbo itari y'Imana no kubaka igihugu yo kuvugira abana nk'ubuvugizi basi bw'abantu bazoba babaye turetse basi zaje kuvuga ati nakupenda nafane n'ibintu nk'ivyo ariko izo kuvugira abana bari ego no bikora ubikora cyangwa uzonabikora ego nzobikora bibaye ngombwa kuko voice yawe ni nziza kandi haruhande kuri imbere Imana kuvugira abana b'imfuvyi ukavugira abana bo mwibarabara ukavugira abapfakazi ukavugira abazoba babaye nabutse buri kuravuga ubuto ego ivyo nabikora nizere ko ngirizogira gatatu nizo ki tuzobiraba ariko nayo ndayishuhiye nuko bisanzwe bimeze nshimire cyane Barundi kazi nongere nshimire cyane Arkeni nongere nshimire cyane abakora ibishoboka byose mu gusharinga biganiro dukorera hano kuri no TV yanyu bona ko kanshi mutubwira tuti kabisa ni biganiro vyiza mona ko twamaze no gutangura rugamba go kuja mu mitumba ruguru nshimira cyane Beni Shu ndetse na team ya Niyo TV bona ko kino gihe bariko barakorera cyane mu bantu batishoboye basanzwe bari ruguru hagati mu gihugu bona ko baceza Kirundo Zangozi ndetse n'ahandi ariko na hano mu gisagara tudufise ingabano zitandukanye twifuza kubereka uyu ni Alice Niyo akwiye gushigikirwa na cyane cyane we kino gihe cyabasaba arakubwira ati kandi narabura kanoti mugabo kino gihe hari haho kabisa JC Production imaze kunshikana ico dukora n'igiki no kubasaba mushigikira mu gusharinga ibiganiro vyiwe kuri channel yiwe yani Alice Niyo haruhande yaho afite n'indirimbo ziryoshe zimeze neza mukomeze kuzisaba ku masambirize ndetse no kuzipartager mu bantu benshi kugira ngo ibikorwa vye bikomeze gushika kwe nanje nka Edison yahoze ndahari ku bwanyu reka ndabashimire bye bye.